Nitwa Daniel Kibamba, bwa benshi banzi ku izina rya Daniel Art, niryo zina nkoresha mu kazi kiwanje ko gucapa. Ndi umu artiste, peintre dessinateur, umucafyi. Bon, mu bisanzwe twamenye mu bintu byo gucapa kuva tukiri abana. Abana bavukiye mu Bwiza, benshi barabizi. Bavukiye mu Bwiza no mu Nyakabiga, benshi barabizi. Iyo imvura yaguye tuca dusohoka tugacapa hasi, ugasanga twacashe nk'inkuru genre bijya vy'amabande dessinée, tukabicapa byose mwibarabara, umudugu urenganye ukabicako tukababara. Rero ni muri iyo nzira nagenda bikunda bukebuke, bice muri iyo nzira bukebuke nimukira ku ipapuro, umwishuri, umakaye, ncapa nkubitwa n'abigisha, ibintu nk'ivyo. Rero bukebuke nyene sanze namaze kuvyinjiramwo nabizi. Okay, abo muri famille yacu n'abantu basanzwe bafise ibintu vy'impano, ari abaririmba, ari abavuza ama instrument, ari abapastori, hariho abakina umupira. Rero nanje yari ivyo gucapa, rero yari impano shasha muhira, byari bimeze nka baciye bamera nk'abanshigikira bose. Rero sinigeze ngira ndonka ingaruka mbi zo gucapa, mbona ingaruka mbi zo gucapa muhira, ko bose bari bameze nk'abanshigikira. Naracapa bakaryoherwa, bakuza kw'ishuri nyene, kubera umunyeshuri nyene aba yagiye kwiga, ushizemo ibindi byo gucapa nko kononekaye ucapa inyuma, umwigisha nyene aragukubita kubera biba bijanye n'ivyo uburimwo muri uwo mwanya. Kwiga oya kuko gucapa muri ico gihe nari byari bikina ibintu bisanzwe, ko nabivanga n'ibindi bintu. Nakina umupira, nkacapa, nkatamba, byari ibintu vyinshi nakorera mu mwanya umwe. Urabona ukiri muto ukirondera ico ushoboye, rero vyose nabivanga kandi nakimwe bankubise ko yanacafye naco byambwira ko ku mugoroba nagenda gukina umupira canke gutamba. Urumva nyene gucapa yari impano mu zindi mpano nisanzwe mfise. Nibutse neza byatangiye gufata inzira bukebuke mu mwaka wa 2009 niho byatangiye gufata inzira bukebuke, ncapa utuntu abantu bakaryoherwa, ababanyi, abo muhira nyene baguma bambwira uzobandanye muhungu, burya urafise impano yo gucapa. Niko kubona nyene yuko nshoboye bukebuke nahone. Mugabo ukiri muto ikintu cyambere kiza mu mutwe ubona nk'umengo urashoboye, kubera n'ubuzi abandi bantu aho bigeze, aho bagejeje iyo mpano ufise. Abantu bafise impano nkiyo yiwawe n'ubuzi abantu bacapa aho babigejeje. Mugumaze kugira ubushakashatsi, bimaze guhura n'abasanzwe babikora, ntuce ubona ko hakiri kare canke ko ugifise byinshi byo gukora. Rero natangiye kubimenya ko ncapa muri 2009, maze kumva abaryoherwa babonye ibicapo vyanje. Nkuko nabivuze, naravanga ibintu, navanga umupira, nkavanga umuziki, nkavanga ibyo gucapa. Rero muri 2014 par ma chance umuvyeyi wanje aritavye Imana. Hariho utuntu twinshi yamfasha, ibintu vyinshi gose, nabaho kubera we. Rero amaze kwitaba Imana, urumva uri umuhungu nyene, hari ibintu vyinshi tangura kuyumvira. Deja à l'époque nari nkiri muto, nari mfise 18 ans, nangura kuyumvira rero kuntu ngiye kubaho, none ubuzima buzogenda gute, none nzobaho gute, eske
umupira nkina uzoshikana hehe, ivyo ncapa vyovyo bizongeza he, ibintu nk'ivyo. Rero maze kwibaza ibibazo nk'ivyo, ibibazo bimbana vyinshi mu mutwe, ndafata rero ingingo yo kubandanya ivyo gucapa, kubera umuvyeyi wanje kwanza arasanzwe abikunda, vuga okay, reka rero ngende mu vyo gucapa, kubera n'ubundi niho mfise support nyinshi yabo muhira, ababanyi basanzwe banzi ko ncapa, reka rero nje kwiga kuvyigira genre kubinonosora. Okay, niyo naciye ngenda rero kwiga vyo gucapa ndadevelop. Bon, avant naja kw'ishuri ryo gucapa, nabona nk'umengo ndabizi gose, nabona nk'umengo ndi umuntu artiste nyene akomeye. En fait, ufise don nyinshi zose ukabona nk'umengo uragerageza, ca wibaza nyene ko ushoboye gose. Mbwa maze kuja kw'ishuri ryo gucapa, nasanze abandi banyeshuri babizi gose, aba finaliste, abo muri seconde, nasanze nyene ari benshi, nameze nk'uwinjiye muri monde yavyo, sanga ndi 0 nyene nil. Hama nangura bushasha, niga nyene vyose nyene vyambereye bishasha. Nakuyeyo ubumenyi, kuko uravye ukuntu natanguye ncapisha crayon, buke ari ibintu babigisha muri école d'art vyama ombre na lumière, itutu gushamwo ama lumière, ivyo nivyo narinzi navyigiye hariya. Rero maze kuba nkoresha crayon, sanga abanyeshuri bose niyo bakoresha, n'ivy'amarangi bose nivyo bakoresha. Rero ndakora ninjira mu bandi, nangura kumenyera buke. Hama maze kumenyera, haza iciyumviro cyo kwidistinga n'abandi banyeshuri. Mvuga none ko ncapisha crayon, twese tukaba ducapisha crayon twese muri école d'art, nkaba nsiga irangi, twese dusiga irangi, none nokora iki kugira ndabavemo? Sinzi ukuntu novyita kubavamwo, nokora iki kugira apana kubarengana, kugira nkore ibitandukanye n'ivyo bakora, nokora iki kugira nkore ibitandukanye n'ivyo bakora. Okay, vuga reka nangure kwiga gukoresha ikaramu, nangure kuvyiga. Natanguye banwenga nyene, kubera kw'ishuri tutadufise chance kw'ishuri yo gukoresha amamashini. Twakoresha amamashini, tukaja muri internet tukaraba. Rero ngiye kuri internet, ikintu ca mbere nakora, naca ndondera aba artiste basanzwe bakoresha ikaramu, nkaraba bwa bundi ikaramu iracapa, reka nanje ngirageze. Ko vyari bishasha nyene, bwari ubuhinga abantu batamenyereye mu gihugu, kw'ishuri bose ntibari babimenyereye. Nangora yo kwidistinga rero mu bandi, ncapisha ikaramu buke. Rero ni bwa bumenyi rero nagiye nkura kw'ishuri, nereka umwigisha akankosora mu mata libre y'amasaha, ko tutwiga gushika 7:30. Après 7:30 je naca ngenda kuraba mu prof, umwigisha tugatera inkuru, namwereka ibicapo vy'iwanje, akaraba akankosora buke nyene, namera nk'uwiba amasaha kuvyerekeye gucapa. Mugabo mu bindi narifuti ibiharuro nari 0 vraiment. Gusa ivyo gucapa namera nk'uwiba amasaha gato, naja ku prof tukavugana akanyereka utuntu n'utundi, buke nkaja no kuri internet nyiga buke. Niyo ya evolution, kwa gutera imbere rero muri art, nagenda bikura mu kurondera
mu bushakashatsi nagenda akora okay ndi ku ishuri nyene mu bisanzwe nkitangura gukoresha ikaramu ikintu ca mbere nashaka ko abantu bose bo mu gihugu bamenya ko ikaramu ishobora gucapa. Nico kintu ca mbere nashaka. Mbere sinashaka ngo menyekane gose. Nashaka ko abantu bamenya ko ikaramu ishobora gucapa. Rero abona urondera kimwe ikindi kikizana. Rero ukuntu nacapa na publia kuri Facebook, abantu gakomanta, bakagira partage. Rero icyumviro kiraza. Nogira gute rero kugira ikaramu nkoresha ndonke nk'utuntu akavuka ko kwishuri canke nsohose gato nsohose ishuri ngiye nko mw'isite njagaceri kameze neza ntubigenza gute. Reka rero nangure gucapa abantu bazwi kugira kubera je mu busanzwe nari mfise abantu bake bankurikirana. Mugandi yumvira je umuntu azwi ndamucafye akabipublia. Wewe kubera bafise abantu benshi ico gicapo ciwanje tushakibona n'abantu benshi. Ico cyumviro maze kukigira ninace nangura rero kurondera abantu bazwi nkabandikira message bite ni sawa je nitwo nuko ubona gute ndagucafye nawe ugaca upublia kugira amenyekanisha ibintu by'iwanje ndafise impano yo gucapa shaka abantu bamenya ko ikaramu icapa ibintu nk'ivyo. Rero buke muri iyo nzira niyo nasanze rero abantu bamaze kumenya ivyo nkora. Musanze je abantu benshi bazi ivyo ncapa nibazi isura ukonsa benshi nibazi ukonsa duhuye nkamubwira ko ndi Dani. Oh ni wewe? Okay je savais pas. Sinarizi yuko uba ukiri muto canke narizi yuko ari umuntu w'umupapa canke ibintu nk'ivyo. Rero nashize mbere ibikorwa. Nashaka nyene ko abantu bamenya ibikorwa vy'iwanje. Umvizo za celebrity sivyo nashaka avant. Nga buke vyarizanye. Sinovuga yuko ndi celebre nyene oya gusa ibikorwa vy'iwanje parapo yaho yanatanguriye ari ahantu nyene bigeze nyene marambona nyene abantu bagira feedback nyene Dani igedese wakoze gari yarangyoheye ibintu nk'ivyo niko kwakumenyekana. Rero duhereye ku ngaruka mbi ya mbere ni mu mutwe wiwanje kuko ngize post kuri Facebook canke Instagram mbashaka ko abantu benshi bayibona bivaye no kuntu iya mbere bayakiri iya kabiri nshaka nyene nifuza ko bayakira nyene ku byinshi ari ibintu nyene wishira mu mutwe iyi ko nayishizemo rero iyi igiye gukurikira iyo yizoza nyene ari atari umaze kuyishiramwo ku rubuga ugasanga abantu nibayakiriye nk'uko ruvyiteze bikubabaza cyangwa nk'umengo rashise intege kumva nk'umengo nyene biranse. Iyo ni ingaruka mbi ya mbere. Muga ivyo nabigira kera nitangura gupublia ibicapo niyo nagira iyo attitude kera nyene. Ubu naho kera ibi vyama dessin abakobwa nyene n'abandi bahungu b'abagenzi kuyakuntu bagusaba umwanya wose ngo bacape shaka kuncapa nanje usanga uronse ibicapo vyinshi by'abantu capa ku buryo n'umwanya w'ishuri ubura. Izo nazo zari ingaruka mbi usanga kandi ni waronse umwanya wo kubacapa bose batanye kandi kurya imihari Dani umwana mubi wanyemereye kuzoncapa umwaka wose uraheze ibintu nk'ivyo. Ivyo navyo nico binakunda guhura navyo kiriya gihe gusa byose nagenda ngerageza kubitorera umuti.